cyane kandi bongeye kugisha mwese tubaha ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi twe mwese tubifurije umugisha w'Imana. Murahaguruka dusoma amajambo yo mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere umurongo tumenyereye twese turasoma wa 12 gushika ku wa 14 mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abakolosayi igice cya mbere 12 gushika ku 14. Mushime Data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umugabane wo mu muco, yadukijije ububasha bw'umuzimagiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Amen. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Amen. Turaremba indirimbo y'ijana na zitanu mu buryo bwo gusenga, ijana na zitanu mu gitabo cy'Ikirundi mu buryo bwo gusenga tuti ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuye ku migozi. Mbere byavuye kuki? Byavuye ku kugomba kw'Imana yonyene yambohoye. Yeah.
yashizwe hano mu mitima yacu twese, umwe wese ku giti ciwe, ishaka ryawe rirambuke muri we nk'uko byateguwe mw'ijuru. Turagusabye muvyeyi w'ubuntu n'imbabazi ngo tumenyere ibyo dukeneye kuri uyu munsi, maze uduhaze ubuntu bwawe, uduhe ijambo ryawe, kandi udukize akabi kose, udukize indwara, udukize ibyaha, udukureko umuvumo wose, kandi uduhe ingufu zo kukwiyegurira nk'uko tubivuze muri iyi ndirimbo yacu. Mbere yawe niho twese duhagaze, dukeneye ko ubutabazi bwawe butubonekako. Ni wewe utwegeranije, kuko Mwami Imana ishobora byose, ijambo ryawe uko ryabivuze niko twitavye riti, aho uko mubona wa munsi urushirizaho kwegereza, namwe murushirizeho ugukoranira hamwe kwayo. Turi imbere yawe rero, twakoranye mu izina ryawe Mwami Imana ishobora byose. Twiteze rero ko wewe nyene nawe wadutumiye uduha, Mwami Imana yacu, ibikwiranye n'ibyo waduteguriye, bihuye n'ubukene bwacu, maze tukubone, maze dusobanukirwe icyo ugomba, maze tugendane nawe aka kanya. Mana nzima, utube hafi, utube hagati, ukorere imirimo yawe yo kudukiza hagati yacu, maze tuze kuvana dushima, tuvuga n'ababigisha b'Emawusi tuti, erega n'imitima yacu yagurugumba ca gihe yariko aravugana natwe. Urakoze databuja, wumva gusenga kwacu, uduhe Mwami Imana yacu ubuntu bwawe bwinshi budutwikire, imbabazi zawe zitwuzuremwo, kuko uhoraho Mana nzima, turazi ko wazitugiriye ari nyinshi, maze zitubonekeko, watugomboreye igorogota. Mwami Imana ishobora byose, byose bidushikeko, byose bidushikire, tuvyibonemwo, maze umugisha wawe uri kumwe natwe, dushime izina ryawe. Turabigusavye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muvyagire Imana ibahe umugisha mwese, ibahezagire. Turanezerewe ico Imana yatugize, turanezerewe ubuntu yatugiriye, nibwo turirimbye maze tukavuga tuti, kubw'ivyo ibindi ngo byose rero nibiguhimbaze Mana. Nivyo ubuntu Imana yatugiriye, yadukuye mu kabi, mu kaga, mu ishari y'ibyaha, mu buzimire bw'amadini, iratwimura. Ivyo umuririmbyi yavuze ati, mbere kubw'ivyo byanditswe hano mu gitabo twasomye, nibyo yavuze muri data Pawulo yandikira Abakolosayi. Si umuririmbyi nk'uko nari nabivuze mu ntunge, ariko yavuze ati, mushime data wa twese, mumushime ko yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu cyangwa umugabane wo mu muco. Byo muzimagiza yarabidukuyemo, twarabisezeye. Mwami Imana yacu yatwakirije umuco, atuzana mu ijambo ry'ukuri, yarariturungikiye nashimwe, kandi ijambo ryiza yaduhaye riradukiza. Twari mu bibi byakozwe n'abantu, atuzana mu ijambo ryiwe, yaturungikiye intumwa yiwe, ayirungikana ijambo ry'ukuri, kugira ngo tuve mu kaga twarimo. Kandi yaduhaye umutima wakira ijambo ryiwe, duha ubwenge, aduhumura amaso, atuzibura amatwi. None ubu turi mu ruhongore rwiwe, turi intama zo mu canya ciwe, nawe niwe mwungere wacu. Twaravyigishijwe ejo ngo niwe yaciye afata mu ntoke ibyacu byose, nahimbazwe. Yaratwimuye, yadukijije ububasha bw'umuzimagiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Imana ishimwe. Kandi muri uwo niho dufise ugucungurwa, twaracunguwe,
twaratsindanishirijwe ibyaha byose twaregwa, ibyo twari twarakoze byose yarabidukuyemo. Imbere y'Imana turabwa n'abatigeze bakosha. Rero niba tubwiwe ngo mushime data wa twese, niba mwaserutse hano muririmba indirimbo z'ishimwe, turafise impamvu, turafise igituma dushima, turafise igidutera guhimbaza. Nuko umwami wacu yatwegeranije dukuye mu bibi atuzana mu vyiza, yadukuye mu mwijima atuzana mu muco, yadukuye mu bwami bwa Shetani atuzana mu bwami bwiwe. Twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Imana ibahezagiye kandi bishimirwe ko yafasha abantu akabavana mu bandi, yarafasha abantu abavana mu bandi. Nkuko dutora imbuto tugomba kuja kuzitera, ibipfuye byose bimugaye tukabivanamwo, imbuto nziza zikaba arizo dutera. Yaraje arasora, aratoraba areka abandi, yandura bariya areka abandi, kuko yaradufise ko umugambi. Nashimwe umwami wacu kandi abahe umugisha mwese mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero yatugiriye neza, nishigwe hejuru, niyo idufise mu biganza kandi niyo yatuzanye. Tugomba kubwira bose nkuko twavyize ejo kuyowe mwami wacu ariwe nyanduruko yo kwizera kwacu kandi ariwe azogusozera. Niwe mukwiriye guhanga amaso, ntimuraba umuntu, nta porogaramu z'umuntu ntaco zodufasha, ariko umwami wacu ari hano, yatuguze amaraso yiwe, niwe yatwegeranije. Ivyo ukenye n'abari buraba, namugwaye n'abari buraba, niba ari ibyaha byakunanije n'abari buraba. Igorogota yavugiyeho ngo byose birarangiye. Dufise umukunzi mwiza arutabo mw'isi, yasheshe amaraso yiwe aheba ubuzima bwiwe kugira ngo adukize akabi kose. Nashigwe hejuru ubu n'ibihe byose. Murahaguruka tumushimagize, maze ni koko indirimbo mwarinze ni nyinshi kandi ariko ndagomba ngo twongere turirimbe akandi kamwe duhagaze dushima Imana yacu. Tuti turirimba tuti 124 ico Imana yatugize, dufise amahoro mu mutima, amen. Imana yaduhaye. Turaririmba ku karirimbo twitabiriza rimwe gusa, hanyuma tuce abaririmbyi ntibanditse, sinzi ko bafise indirimbo, ngira ntayo bafise, tuca twakira tucinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana.
n'umutima wanje n'umwami wanje yampaye amahoro mu mutima kandi nta kiriho kizoyanyaka kuko yahawe n'umunyabubasha. Amen. Abaririmbyi rero nibaririmbe akanya kabo twakabahaye. Mwene data Chaza atubwira ijambo ry'Imana.
kuba naje ariko kubera iby'akazi hari igihe porogaramu sinari bwayimenye byari ibintu bigimeze ntamenye uko nzoza ndakorana ariko ubu byamaze gukunda umuntu azoza araterana hanyuma rimwe rimwe imanuka ni Bujumbura ko ni n'ahantu murabona ni Bujumbura ni Gitega ni hasi ashatse wozinduka uza gukoranira i Bujumbura byose biraryoshe ko rero Imana bamugisha tuzoza turakorana nizeye ko icyo Imana iza gutanga nanjye iza kuronka ko umugisha Imana ibahezagire mwene zo n'ibigiragire kwara abatari banzi gusa nabonye ibyuma nace ndamubona twarabanye i Bujumbura n'andi bafurere muhezagire. Amen. Imana izumugisha nawe turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo uguke neza n'umwenda atari inyuma ngera nawe wifuza kutonesa Imana umugisha mwinshi. Amen. Yesu abahezagire. Izina yanjye nziza cyane Sabateo nkaba ndi mwene so y'umutumba nkaba ntaroshe intaje kuko byagenda nkaza mu gatondo ariko nkasaba yuko turi inyuma namwe muziye turasikuhaye mwene data Imana ikuze kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Mu izina rya Yesu. Anje mbiri y'integanye uno munsi ngeze ndongorwa kandi namena kandi bishobozi bw'Abana Yesu. Amen. Imana izigukomeze iguhe umugisha mwinshi. Imana ibahezagire ibahe umugisha niba kandi baramuzi bashobora gusoma ibyanditswe byera byo hagurutse turashika icyubahiro Imana yacu Imana Yesu ibahezagire cyane. Amen. Amen. Turasoma muri Luka igice cya mbere dusome umurongo umwe gusa wa 17 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Luka igabane cya mbere dusome umurongo wa 17 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Azoyiza imbere ari umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana n'inabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi ategurire umwami Imana ubwoko buroranye. Amen. Mubyagire Imana ibahezagire. Amen. Imana ihezagire imitima yacu twese. Tuzi neza ko Imana atari umwe yazaniye ubusa ariko turanyuzwe mu mutima ko Imana ifise iminsi yose abana bayo kubagaburira nk'uko yabikora kuva mbere na mbere n'ubu niko ikomeza kutwitwararika. Yose rero afise umugabane wiwe kandi Imana niyo gutahuza abana bayo iduhagarika umutima ngo yabyumvise ntiyabyumvise si afere yacu ko ni afere y'Imana isumba byose. Umwanya wo gutahuza abo yatoranije bose ko bivuga ngo baramwiherera bamaze bati none ko abandi ubikishiriza mu migani ariko tweho ukabiduhishurira bati nuko ndabibabwira kuko mwahawe kumenya amabanga y'iby'ubwami bwo mu ijuru. Nuko umwami niwe wo kugaburira abana biwe kandi nta n'umwe azobura umugabane wiwe mu batoranyijwe. Imana ishimwe. Aya majambo ni meza bivuze ngo kugira azategurire umwami Imana ubwoko buroranye turayitiza tukayakoresha mu gihe cyacu ko tuzi neza ko natwe umwami yateguye kuzotegura abazomusanganira abazozamura azoba yabateguye neza ku buryo atari ikintu na kimwe kibi cy'isi kizoba kikiri muri bo. Umwami azoba yabavaniyemo ibintu byose bya Satani yabashizemo ibyiwe. Imana ishimwe. Nuko Bible yavuze ngo mu Baheburayo 12 Bible yavuze aya majambo meza cyane muri Hébreux 12 ngo nuko rero
ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona ese pomye nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo twiyamure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko kuba dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye. Amen. Frere Paul yanditse aya majambo yandikira Abaheburayo azi ibyo ariko aravuga. Amen. Azi ko abera bakwiye kurema cyane mu mutima kuko Imana ifise abantu bayo bakoranye yaberetse byose ibabwira byose kubw'inyungu y'umugeni wayo. Imana none ko Frere Paul bivuga hano mu Bikorino ba kabiri muri 2 Corinthiens chapitre 12 haravuga hano ngo duhere ku murongo wa mbere haranditse ngo duhere ku murongo wa kabiri umwanya waheze ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganywe akajanwa mu ijuru rya gatatu ubu hashize imyaka 14 namba ari mu mubiri simbizi cyane namba atari mu mubiri simbizi bizi Imana kandi nzi yuko umezatyo namba ari mu mubiri cyane namba atari mu mubiri simbizi bizi Imana yaduganywe akajanwa muri paradizo akumva ibitovugwa ibyo umuntu atemererwa kuvuga. Amen. Manshi Frere ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo. Frere yitanze ko umufana ati Imana yanjanye gushika no muri paradizo numva ibitovugwa. Imana kugira ngo azoze ashingire intare abatoranijwe n'Imana isumba byose. Frere bivuga ngo jewe Paul nahawe kwigisha kwizeza ab'Imana yatoranije. Niko aya majambo avuga no muri Tito niko handitse hano muri Tito mu gabane cyambere niko Frere Paul yanditse ati Paulo umugurano w'Imana intumwa ya Yesu Kristo biherewe kwizeza w'Imana yatoranije no kwigisha kumenya iby'ukuri gufatanije no kubaha Imana. Frere naje gutemwanya ushingira intare ab'Imana yatoranije sabari bose n'ab'Imana yatoranije. Manshi niba ati Imana nimba nari mu mubiri nimba ntari mu mubiri simbizi ariko Imana yanjanye makara muri paradizo imbwira ibitovugwa. Amen. Imwereka ibyiza abera bazohabwa. Umwami ahimbaza que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Bible iti ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana ni ukuvuga ya des témoins were kuri Yesu Kristo umwami wacu. Bible iti icyabona cyo kwisigirwa uwita. Amen. Joshua 3:14 ni ukuvuga ngo yarazi ibyo atubwira byari amajambo y'ukuri gukwiriye kwizerwa n'abazokumva bose. Sikuvuga ngo Imana izofata twese iteruye eglise ibanze ijane mu ijuru ibereke ko hariho amikigaruka oya ahubwo. Amen. Yafashe umuhanuzi w'igihe cyacu imwereka l'épouse en avant-première. Imana yashizemo ingufu nyinshi iramusahura imujyana mu izamurwa imbere y'igihe kugira ngo abanze abone ibyo azotubwira kugira ngo abana b'Imana niyo bibabwira zo bari sur et certain azi neza iteka arababwira ibyaribyo ni ukuvuga ngo ni icabona. Amen. Dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona. Freja muri Ile de Patmos mu izina rya Patmos Imana yaramujanye gushika imwereke ibyo tuzobamwo byose kuva
kuva kwizamurwa kubandanya muri Yerusalemu musha kuiramwere nyene tuzona kuva Mosozi iramwere nyene Imana izobikora byose bishaje gushikaho aza kubwira abera ati soyez en paix avec le Seigneur ivyo umwami yadusezeraniye azobiduha nta kabuza Imana cyo bituma Imana yashyize umutahe munini ku mugeni wayo ku buryo yamunikiye ijambo Bible ivuga ngo iki frere mu Baheburayo igice cya kabiri Hébreux chapitre 2 Bible ivuga ngo aya majambo muyasome mwihanganye Bible ku murongo wa gatatu haranditse ngo twebwe tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise amen kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise yade Jean hari ab'Imana yatoye babe les prémices amen maze bazoza batubwire ibyo biboneye ubwabo Frese ne pas waza sitomora Imana yaratugendeye isa icenda y'umurango kenze dola journée mu gihugu kimwe n'amajana 933 ibwira umwenda Abraham ariko arabatiza uriya musore agira 10 Bible frère Branham dushingira ati ijwi ryavuye mu ijuru hari abantu 4,000 bahundagara kuruzi Ohiyo ijwi ry'Imana riravuga ngo nk'uko Yohani Batista yagarine kuza kwa mbere nikurungikanwe ubutumwa Imana yaraturagaye iri mu ijuru idaturagariye William Marion Branham ariko ituragariye abateguriwe kuzozamuka kugira ngo bibe icabo na cukuri gifatika kitari mu beshi Imana ihimbaza niba Imana yarabwiye Frère Branham ati nuve hano ugende i Arizona nuko Imana yarikira mukinisha imuvana mu rugo iwe imujana hantu ariko kwa kugira ngo bafotore cya gicu le 28 février 1963 bagifotore kiri ku birometero byinshi mu kirere ariko Imana yemeye ko bayifotora kugira ngo abantu bose batoranijwe bo mu gihe kirabo kikiya banyukwe kw'Imana iri ku ruhande rwacu kandi kwikiritegurira ishengero izojana si ibintu by'abantu rero bibyaduka baza bagasinisha mwese akivugiramo ibyo ashaka Imana yarawukandishije imanza yerekana ijambo ryayo by'ukuri ibyari byo ibintu ngenderwako bikwiye gukurikizwa Imana yarabyitondeye cyane amen gushika murabizi ko Imana yemeye ariko arigisha ibihembwe by'ishengero sexuality numuzi ko igikondo c'Imana bwite eske muravyumva agaciro kavyo igikondo c'Imana bwite cyaraje gicapa ku kibaho kwa Frère Branham kiracapura les 7 video Imana bicapse kuri tableau kwa Frère Branham Imana iza kwemeza wowe nanje kwibi turimo atari imigani yaremwe n'akenge k'abantu ariko ari ijambo ry'Imana isumba byose rikwiriye agaciro kabyo umuntu wese akwiye kubifata n'umuti atawufinyi nta mupasiteri akwiye kujya imbere ngo nuko yumva yanditseho ko yitwa Frère yizeye message atasigura ibintu yishakiye adararanganye ibintu anezereza abantu amabace bataha nk'uko umenga turi muri katolika jamais turafise imfungurwa twashikiye ndetse ijambo ryavuzwe bivuga ngo ryarakomejwe kurushiriza kugira neza ko murishirako pasteur predicateur boss mugira neza ko murishira ku mutima mushikaho Yesu Kristo azoziza nta muntu rero akwiye gutera inkuru wundi z'ibijajuro kandi dufite ijambo ry'ukuri ry'Imana isumba byose abantu babureza avanturiye babaje imbere pas pour plaire aux gens kugira baheza amasaha n'umwanya hama baje kwivuga ibyo bishakiye gutegura c'est pas ça frère hari ijambo murazi ko Imana yitwaraze kuvugisha frère Frank inshuro 17 wowe yumvira Imana iriza kuvugisha umugabo umwe
17 fois Imana yaremye isi n'ijuru kubw'agaciro iha umugeni wayo. Est-ce que wibaza ko vyoroshe? Ni ibintu bisanzwe rero abantu bofurije. Inshuro 17 le Seigneur est venu parler avec une voix audible. N'ijwi ryumvikana. Amen. Imana yarabikoze ivyo kugira ngo abantu b'Laodikiya nimwakinisha urubanza ruze rubatsinde. Iko bimeze. Ntabwo rero tuvuga ngo twarubatse amasamble arimo abantu benshi abakristo batwemera. Il faut voir la qualité du repas. Barabe ibigaburwa mbega ni ryajambo. Bible ivuga muri Esaïe chapitre 8 verset 19 à 20 ngo nibataba muri vyabindi. Nibataba muri vyabindi bazomubwira ntibuce. Ntabwo twambara ibaje ya frère ngo frère etiquette bakomeye igipapuro ngo comme c'est frère c'est fini icuru mwari hawe frère bien-aimé c'est pas ça. Ubwami bw'Imana burabanda zitwa inkumi z'ubwenge amavuta yo kuruhande ziyavana mu butame budasanzwe banigana bahiga ic'Imana igomba gushika bagihambije naho kigoye gushikira. C'est très dur mais c'est vrai. Frère Paul yandikiye Timoteyo muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4 yandikiye Frère Timoteyo ati ndakwihanikira. Voilà igice cya 4 murongo wa 1 ndakwihanikira stakonjire ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana no za Kristo Yesu azocira kwiteka abazokiriho n'abazobapfuye kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Uvuge ijambo ry'Imana uwarugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye uhame wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha. Amen. Imana ishobora byose yakucyubahiro. Amen. Uhame wihanize uhanure jotanko ndakwihanikirije mu nyonga z'umwami Imana isumba byose. Frère bien-aimé, mwumve ko c'était le Seigneur. Frère Paul yabwira Timoteyo ati nibaronki ibindi atari ijambo uzomisha. Niba bakoresha izindi prédication atari ijambo twashikirijwe nta n'umwe azokira. Arongowe na mwema ati je t'encourage. Oui, ndakwihanikirije. Ni itegeko rikomeye cyane. Ariko mbese murazi ko Frère Branham atanguye kubaka iri assemble ya Branham Tabernacle Efeso. Muzi ko Imana yaje ivuga ya majambo nyene. Murabizi ijwi ry'Imana ryaravuze. Bibiliya akayugara umuyaga ukayizingurura akayugara umuyaga ukayizingurura nyene asubira umuyaga ukayizingurura nyene gushikaho aronka igitego cy'Imana ati soma ya majambo. Imana ishimwe. Ajama abatabura n'urupapuro kubw'itegeko riremereye ry'Imana atabura n'urupapuro uruno rupapuro rwo muri Timoteyo chapitre 4 arushira hariya mu mfuruka akubakira ko assemble kugira ngo aho hantu aratongera ngo ntazovugirwe imigani y'abantu hazovugirwe ibyanditswe byera byahishuwe n'Imana isumba byose. Abafere bandi bafata n'ibintu ndiko ndabwira abantu ndiko mbwira namwe ko watoranijwe wese agomba gusuzuma ibyo ariko arabika mu mutima wiwe kuko iyi mibi tuzoyambuka. Bible twivuga mbega Paulo yavuze ngo nimbe mukireze ngo nimwamara kuyambuka muzosanga ari zero ari vide atakiriyo. Abafere babari bakamwishuwa turirimba neza tubyina neza c'est bien nyariye mais il y a pas parole révélée en vous. Muri mwebwe hatari ijambo Imana bashikirije mwambariye kubusa. C'est rien. Nta gishwara tuza gukina ngo dukire igishuhama tunezerwe dutahe haba bice biryoha. No, tout le monde
bose bateza kuverifya n'ekagereza bateza kuverifya guhinyuza ibibitse mu mutima, ibi byo barwanisha intambara, ibi bitembera mu vyiyumviro vyabo no mu bwenge bwabo, ari yasobanuro y'Imana yadushikirije y'ijambo ryaryo. Le reste ibindi muriko muratamira ubusa, mugwirira ubusa, murabahombe usumba abandi bose. Kubiririmba n'ibihagije, kuvuga ngo ndazi kantike zibivuga ukazisubiramo, kubisoma n'ibihagije no kubipresha n'ibihagije, kiretse ab'Imana hari umutima ubibika, kuko ibintu byose bizovugurwa bitabwe. Hanyuma Imana ifata ibyo wari ufise by'iparole aba ari byo yambika umubiri mushasha. Bien mes frères, ibihe byo kwisamaza byo gufina bikwiriye guhera ko twese tuzorenguka imbere y'intebe y'imanza twese n'utusi tuzorenguka imbere y'intebe yayo, umwami asuzuma ibyo twari twambariye k'ibyaribyo. Est-ce que c'était la parole? Est-ce que kwari kuza umuntu akaryoherwa nuko abari muri assemblée batamwirukanye? Est-ce que kwari kuza umuntu akaririmba agataha ari vide? Frère, s'il vous plaît, hazohambwa ijambo, haduge ijambo, hazozamugwa ijambo, umwana azaza gutora ico yabitse muri wewe. Sindiyari yetivareste uzosigara marishi. Kijevu kabisa. Muvyumve kandi muvyumve. Bibi sikuvuzani. Ndakwihanukiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu, azocira kwiteka abazoba aribo n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bw'Imana. Frère Frank Imana moi le même verset. Imana yaraje mu 1976 Imana imuha la même parole. Abatoneliste bamuharije bati tubwire twigishe kuri ibi bintu, tubwire iby'imituragaro bukiye mu gatondo. Imana yavuze n'ijwi ryumvikana, imusubiriramo aya majambo neza. Il faut que mumenye ko Imana iriko irategura umugeni wayo, ariko n'umugeni yakiryo tegurwa, yemera gutegurwa nayo, yemera kwaba vide avanwa mw'ivyo yarafise, les mauvaises conceptions du message, akinjizwamo ivyayo, akubakwa n'Imana isumba byose. Nabemera ndaguhimbaza data ko wabishije abahambaye n'abanyabwenge, ukabishuriza n'abana bato. Bien mes frères, abantu baza muri assemblée kugira ngo umenga niho barosukuriza baje gusinzira, bazosigara Imana izovuga ngo bari muri assemblée, ngo je vais tolérer muri nyamuzo ukazima bari muri église ndabiha. C'est pas ça frère. Abaza kwangaza imitima mu bindi vy'umwe no mu bundi bwenge bari muri assemblée, bazosigara basengenga. Inkumi z'ubwenge zizoba manifeste zigaragare, abandi barorera, babirorera. Yakiri umuntu yibaza rero ngo ndahiriwe naramaze kwinjira, kuko umenga kuja mw'ijuru n'ukurengana rujya rugi. C'est pas ça. Kuja mw'ijuru si kurengana rujya rugi, kuja mw'ijuru si kuba umukisi wo muri assemblée hama ngo biraheze. No, kuja mw'ijuru n'ukubika ijambo ry'Imana mu mutima, umwami azoza agatora akajana iwe. Imana ishimwe. Imana ibahezagire. Frere Paul yigishije aya majambo ngiye kubasomera y'Imana isumba byose. Mwumvirize aya majambo. Frere Paul ati, oui, Imana ishimwe. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 1. Weho mwana wanje, ugirire ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu. Amen. Kandi ibyo wayumvanye mu maso y'ibyago na byinshi ubishikiriza abantu bakwizigirwa. Imana ishimwe. Bazoshobora kubyigisha n'abandi. Imana yimbazwe, ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu.
Imana ibahezagire. Kati nta musoda yikwegera mu by'ubugingo ngo azahimbare uwamwandikiye ubusoda, kandi iyo umuntu arushanwa ntabwo igitsibo shiti arushanijwe nk'uko byagezwe. Umurimyi kuko ari we yacumukuye niwe akwiye kubanza gusoroma ku byeze. Umenye ibyo mvuze, kuko umwami wacu azoga ubwenge muri byose. Amen. Imana ishobora byose ibafashe, ibabohore mu migozi baboheye muri distraction, mu kwisamaza, mu kumenga sijemura barayende kupresha nje kwitwarira taxi, sijemura barayende amaje kwijyanarize nje ibindi byose tukabikorana ubuseriye, havuyemo iby'Imana yadushikirije, maze umufrere ugasanga ubudasa bwiwe n'abandi uwo mwihereranya w'umugana wenyine ntabwo wobona. Kumbura arafise ingeso nziza, c'est bien. Kumbure si umubeshi, ni sawa. Mais la parole que Dieu nous a donnée, ijambo Imana yadwishuriye, nibyo byagenewe apana abapasitori kosa abapadiri, byagenewe abatoranijwe twese, n'umugabane wacu twese, turwana intambara twese yo kuyitahura. Mugire ngo biroroshe rero, yaba abiga ibiharuro n'abiga za shimi na za bioloji bashiramo concentration nyinshi cyane kugira ngo bumve ibyo mwarimu ariko arabigisha. Iby'Imana sibyo wogenda uramasa nk'umucafu mwibarabara gusa. Ahubwo bwami wereye mu gihe cya Yohana ubutumwa bwiza burabananirwa. Amen. Kandi ababutahura bose babutahurisha ubuhizi. C'est un combat très dur. N'amasengesho, ni kwisonzesha, ni kubyumviriza, ni kubisoma, ni kubiha umwanya n'agaciro kabyo, maze abantu bagategurwa nabyo, kandi umwami araje. Amen. Mbega siko bivuze? Bivuze ngo iki? Hahiriwe Apocalypse chapitre 1er verset 3. Siko byanditswe mbega? Haranditse ngo hahirwa usoma, hahirwa n'abumva. Amen. Amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana bakitondera ibyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Amen. Frere ntuzabeshe abantu ngo ndi muri message. Hariho umugabo umwe yitwa Maduro, perezida wa Venezuela, yarakankanya rwose ariko aravuga ati abanyamerika tuzobafuta mu isegonda imwe. Hagaze ariko aravugisha abantu biwe, yarakankanya yarateye ubwoba, yarakaza. Baje muri 30 minutes, ejo bari bamusahuye n'umugore we bamusanga arasinziriye, bamushikanye no muri Amerika kumufungirayo. Ubu ntiyageze 30 minutes yarenze, bari bahejeje bamutwara. Urabona rero siterabwoba sibyo yahagari ifite agaciro, ahubwo ifite agaciro ni icyo ufise muri wewe. Ahubwo ibikanganyoni ngonza nambaye karuvati muri eglise ni koti na je suis frère, c'est pas ça frère. L'important c'est que vous avez en vous ijambo ry'Imana rime muri mwebwe rikwiriye. Amen. C'est ça frère, c'est que vous avez en vous, c'est ça. Kandi Imana ibahezagire cyane, ibashoboze kubibamo neza. Hagira umuntu avyumviriza ngo transmission je wigeze ngo njangenda ngo paseke ngo tuba twumvise ibintu. No frère, ndabasubiriyemo ivy'Imana yarungitse yabirukanye Jerome. Nta mupastori n'umwe mu Burundi Imana yarungikanye message. Imana yabirungikanye Frère Branham, itegeka Frère Frank ko ari we abigabura. Abandi bose peuvent se tromper, abandi bose bashobora kubivuga nabi cyane, ntibitwararika ahubwo ibyo bagabura ko bivuye kuri ya meza. Niba atari bivuye n'umuvumo, nabo ngo bitwa Frère, les gens seront déçus. Weza ko bazotangara cyane ababazi, weza ko abantu bazotangara cyane Yesu ajya abapfuye. Chakena imara zinda ziyo mu mabara. Abazotangara cyane n'abafrere n'abasere basenga bari muri message.
atowe umuansiye ngo c'est fini ngo ijuru ndarihawe nanetangwa na eglise. Imana izopima abantu bayo ku munzana, ipima abantu bayo murafise Imana ipima abantu bayo. Satani aharura abantu bagwiriye bisawa kuri we igiti n'icyo gikenewe, mais Dieu pèse ces hommes sur sa balance. Umuzana wayo ipima ko n'ijambo ryayo. Le kilo ibiro mufise nibingana n'ijambo mutunze mu mutima wanyu. Nawe ufise 150 kilo ari ibizi gusa warunze mu mubiri, frère ça n'a pas de valeur. Babituriye basanga ari garama 150 nande nositwara mu make mu kubafuda rero. Alors c'est ça. Ariko niba ufise parole, niba ufise ijambo ry'Imana muri wewe, naho munyota wawe ushe mutanganyika bakawuziriringa nane nitrasiboneka, umwami nahamagara abize iparole uzitaba. Mwaka himbaza bien-aimé frère, ndabatakambiye nkiri hano imbere yanyu. Ijambo ry'Imana muri hagaciro gasumba ibindi bikorwa byose dukora, kuko nibyo rizotujyana mu ijuru. Ntamunazohembwa kuko yarinye cyane, ntamunazohembwa kuko yigishije abanyeshuri, ntamunazohembwa mu ijuru kuko yapfuye abantu benshi. No frère, ntamunazohembwa kuko yari umushoferi wa cyane, ntamunazohembwa kuko yari umupilote w'indege cyangwa y'ubwato. No, jamais. Imembo yawo iri ngaho ku isi. Abazohembwa mu ijuru n'abakoreye umwami Yesu, babitse ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Sabanyegiri no oyayo twasomye ngo azoyiza imbere, aje gutegurira umwami Imana ubwoko buroranye. C'est-à-dire toute action akantu kose umugeni azokora kabe karakosowe n'ijambo yumvise. Ibyiyumviro byose byarakosowe n'ijambo ry'Imana. Ibintu byose biri en ordre avec Dieu. Imana baheza yabo nibo bwoko buroranye kandi abaduje kudukorera. Imana yaturungitse ko bari dushikirije, batuzanira ibyabona bigaragara bifatika. Imana ishinga mu 81 Imana yari frère muri areva arabona umugeni uko azoba ameze. Icyo si cyabona cyo kwizigirwa twabona. Mbese Imana ntiyasi frère Branham yatubwiye ngo muri adoption ngo narageragiye nibona no gitanda aho nasigaye njyana ndi ijuru mbona udukecuru twapfuye ari udukecuru tw'imyaka 85 twabaye kumi n'udusore. Iyo mu ijuru hari urukundo rutungana. Ati nabuze amajambo namwe yo kuvuga ubwiza bwawe. Bien-aimé frère, ni Imana idukikije n'igipfungu cy'ibyaho na kigana gutyo, kubera iki byosaba ngo Imana irindire ibyo ngira ngo ikuzura amaso niho byumva cyane guca amatwi niho byumva. Mais si Dieu no mu gihe cyacu yitwaritse cyane kutuzanira ibintu by'ukuri concret bidahinyuzwa bidaharirizwa, woreka gute kwiyambura ibikunda kwizingira ko vuba ngusigarirwe ibyo twasezeraniwe, nawe ntuzumaramare wa munsi umwami wacu azozira. Imana ishobora byose bahezagiye ibahe kubibera maso, mubere maso itegurwa ryanyu, ubufyinyi mureke ngo sinayumvise prédication none wakuye mwiki. Si Dieu pouvait t'interroger, wari kukubaza ati dukore devoir ibyo twumvira icyo wo kwishura iki wakuyemo niki cyafashije umutima wawe. Rero waza kumviriza ibintu Imana izanye mukumenga bizanye ubusa. Egibije ibibizanye ngo bihindura ubugingo bwanje, ibibizanye bingize aho nari ndwaye. None ubona ngo abina nasero ngo ninde bije ngo munaye ngo jewe ngo vara aro kubere byao munayumvije ngo nsinzirira kiravuka. Aha, très bien, c'est comme ça que l'Imana izogutereta izogufata nkuko wayifashe. Umwami araheza imbere abamugisha usenge Imana yacu. Murakoze ngwariye ku minota 20 ngane
pardon turirimbe kano karirimbo kavuga ngo je ndi umukristo nzokwamaniwe mu bintu byose kugeza kandi kinjana n'umunani mwami abiduhe utubiririmbe gusa kuko biri umugabane wacu murakoze je ndi umukristo nzokwamaniwe mu bintu byose kugeza gupfa. Seigneur Jésus, kukanya keza uduhaye igiye kumviriza transmission tugusavye utwugurura ubwenge n'umutima yatwakire ijambo ryawe mwami ry'ikibanza muri twebwe kuko nibyo uzoza kurondera kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo nirizosubira inyuma ubusa baryakiriye bose nirizobura kubaha ibyo warungitse gukora muri bo. Urakoze wezagira abana bawe bavyumvirize avec intérêt kugira ngo bahabwe umugabane waturungikiye muri ivyo uzobukoze tubisavye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.